Ndabaramukije bakunzi bacu b'ikiganiro tumaze imisi turiko turafashanya twumviriza ubugingo bushasha. Uyu munsi tugomba tuganire ku ijambo rivuga ku kuvuka ubwa kabiri. Ukuvuka bwa kabiri dusome ririya jambo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana kiriya gice ca gatatu umurongo wa mbere dushikane ku murongo w'10. Reka dusome. Havuga ku nkuru y'umugabo yitwa Nikodemu. Hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemu, yari umukuru wo mu Bayuda. Uwaza kuri we mwijoro aramubwira ati, mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ivyo ukora shiti ari kumwe nawe. Yesu aramwishura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, umuntu ashobora ate kuvyarwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Ntutangazwe nuko nkubwiye nti murakwiye kuvyarwa ubwa kabiri. Mana idufashe cyane. Niri jambo turigomba tuganire kuri uyu mugabo yitwa Nikodemu. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko uyu mugabo Nikodemu yari umukuru mu Bayuda, yari umuntu yubashwe, yari umuntu womenga arazi ivyagezwe, kuko bama bazi yuko ivyagezwe babizi. Yari umuntu umenga ivy'Imana arabizi cyane. Turi mu minsi abantu benshi bavuga ngo barazi Imana. Iyo ubwiye umuntu uti ni wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, aca akubwira ngo hari ivyo wabonye nakoze, hari ivyaha mbonanye, nanje ndakijijwe, nanje ndi umuntu w'Imana. Aca atangura kukubwira ibintu vyinshi. Ariko Yesu nubwo Nikodemu yarazi ibintu vyinshi, yaciye amubwira ati, Nikodemu, ndakubwiza ukuri, iyo umuntu atavutse ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami, ntashobora kuzokwinjira mu bwami. Nikodemu biramutangaza ati, vyogenda gute no kwinjira mu nda gute? Ariko Yesu ariko aramubwira ijambo ryitwa guhinduka. Bene data, bantu mwumviriza ikiganiro c'ubugingo bushasha, biradukwiye guhinduka. Nukuvuga umuntu kuva muri ubu bwami bw'umwiza agava mu bikorwa by'ubwami bw'umwiza akaja mu bikorwa by'ubwami bw'umuco. Ijambo ryo guhinduka nta handi rigaragarira. Yesu yakunda kubwira abigishwa ati, nimuze mubanze kuruha mubaza ngo nakarakijijwe, naka yubaha Imana, mbega naka n'umuntu mwiza. Yesu yacababwira toya, muzobamenyera kuvyamwa. Nikodemu ntiyigeze amenya ijambo ryo guhinduka iryo ari ryo. Kuvuka ubwa kabiri abavyeyi bacu baratuvyaye mu nda, ariko hari ikindi kintu gikomeye, kuvyarwa ni mpwemu y'Imana. Ngo ikivyawe n'umubiri n'umubiri, ikivyawe na mpwemu ni mpwemu. Igikorwa ukora nico kimenyekanisha yuko wavyawe na mpwemu canke wavyawe n'umubiri. Ukiri muri bamwe bavyawe n'umubiri utarimuka ngo uje no mu kuvyagwa na mpwemu uvuke ubwa kabiri. Yesu rero agaca bivuga neza ati, hari kibazo, reka kwirigura baza amajambo menshi, uzomenyera umuntu kuvyamwa. Aranavuga ikindi gihaterega, igiti ciza nico cami vyiza, igiti kibi nico cami bibi. Nukuvuga ngo igiti ciza ntigishobora kwama bibi, mbere n'isoko ryiza ntirishobora kududubizwamwo amazi mabi. Nukuvuga ngo nta bintu bibiri biriho. Imana idufashe. Ivyamwa turiko turaraba, naho iterambere ryaje hakaba magreffage ku bintu vy'ivyamwa, ntiwogenda ku giti civoka ngo usange wahamuye inanasi, ntiwoshobora kuja ku giti c'umucungwe ngo usange wahakuye amapera, ntivyoshoboka. Nukuvuga wateye amavoka wamura amavoka, wateye imicungwe wamura imicungwe. Bisobanurwa ngo iri jambo Nikodemu yariko arabwirwa ijambo ryo guhinduka, akava muri kameremere akava mu vya kera. Hariya mu cete Paulo yandikiye abikorinto igice ca 5 umurongo wa 17 haravuga ngo icyaremwe gisha. Nukuvuga ngo ivya kera, ivyo muri kameremere, ngo nuko rero iyo umuntu ari muri Kristo Yesu
ngo ivya kera biba bihise, ka kamere yavukanye kaba gahise, ngo ariko vyose bihinduka bisha. Imana idufashe cyane. Nikodemu rero aratangara cyane, yarazi ko ari umuntu mwiza, yarazi ko ari gitangaza, yarazi ko atakintu yokosogwa, aja asanga Yesu amubwiye ati oya, kubijanye n'ubwami eka urabura sezera kuko ntiwavutse ubwa kabiri. Nanje ndakubwire mukunzi wanje, sinzi igiti ufise, sinzi titre ufise, sinzi namba ari mwishengero, namba ari mu gihugu, namba ari he, ico ufise cyose nagomba ndakubwire ngo utavutse ubwa kabiri, udahindutse ngo uve mu vyakera winjire mu bwami bw'umuco, nukuri tuzokwigera ubona ubwami. Kandi nta kindi kituraje ishinga, turiho ngaha ku isi, umuntu aravuka ejaga agahwera agakura, hanyuma agahwera bakamushingura, ibisigaye azomenyana n'Imana yamushize ku isi. Nukuvuga ngo umuntu arategura ejo hazoza, hajyari ubugingo buhoraho. Iki kiganiro cyitwa ubugingo bushasha. Mbega weho wumva uri kuragendera mu bugingo bushasha? Warahindutse? Wumva Yesu muri wewe hari icyo ariko arakubwira? Canke nawe uracamanaraye, uracahagaze nka Nikodemu uti jewe ndi mukuru, nturakamenya inkuru zo kuvuka ubwa kabiri? Inkuru zo kuvuka ubwa kabiri ziguhamagarira nshuti yanje guhinduka, ukava mu vyamwa bibi ukaja kwama ivyamwa vyiza. Ibi vyamwa vyawe nivyo bikumenyekanisha ngo uyu muntu yaravutse ubwa kabiri. Imana idufashe cyane, umuntu wese asubire kwiga, yumve ngo mbega ndiko ndaja hehe. Yesu abahezagire cyane. Ngomba gusenga Imana. Mbega uri Nikodemu, wumva warahindutse, wumva wifuza guhinduka, wumva wifuza kumenya ivy'ubwami, arabwirwa ngo nutavuka ubwa kabiri ntuzobona ubwami. Nawe nagomba ndakubwire ngo uyu munsi ndaguhamagare mwene data, uyu munsi musore mwigeme, mutama kazi, wa mugabo wa mugore, uyu munsi uze wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, uvuka ubwa kabiri. Ivyakera bigende. Birashoboka ko wavukiye mu rugo rurimo ubupfumu, rurimo ibitazi, rurimo ibipfuye, ariko uyu munsi Yesu n'umunyembabazi yamateze ibiganza ngo yakire umutima wose uje umugana. Yesu aguhezagire cyane. Ndakwifurije kuba mu bugingo bushasha, ndakwifurije kuvuka ubwa kabiri. Reka ndagusengere. Mana data twese uri mu ijuru, ndagukengurukiye kuri uyu muntu ariko arumviriza iki kiganiro cy'ubugingo bushasha, kandi ubugingo bushasha ngo bubonerwa muri Kristo. None rero Mana, ntiyigeze amenya ko ataravuka ubwa kabiri ngo bimutere guhinduka, ngo ahindure ingeso, ahindure kameremere, agendere mu muco, ivyamwa vyiwe bigaragaze ko yamaze kuvuka ubwa kabiri, yamaze guhinduka. Turamusengeye mu izina rya Yesu ngo umugirire imbabazi, kandi umushoboze gutera intambuko yimuka aja mu buzima bwiza bwo guhinduka, yegereza intebe y'ubwami. Urakoze kumugiriye neza, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Yesu abaho umugisha.